kuri BBC gahuza miryango. Ikaze mu kiganiro c'imbo n'imbano co kuri wa gatandatu igenekezo rya mbere ukwezi k'umunani mu 2026. Uyu munsi tubafitiye ikiganiro kidasanzwe aho tugira tuganire n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku bibazo vyinshi abantu bibaza bivugwa mu Burundi, mu karere no ku mugabane wa Afrika. Ubona ko ari nawe aramutswa ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika muri kino gihe. Iki kiganiro mugitegurirwa kandi mugiye kugishikizwa na Siriake Muhabonayo. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Umukuru w'igihugu c'u Burundi mbanje kubaramutsa. Ndakuramukije amahoro. Muravye muri imyaka 6 byo mumaze kurangura, Biragoye ko umukuru w'igihugu avuga ngo naranguye ibi, ahubwo baza ababona ingene igihugu kigenda. Igihugu ntushaka gukingo nakirangoye nko kumenga wocu uvuga uti caraheze. Burundi n'igihugu cari carapfutanye, carazingamye mu bisata vyose, navuga bisata vyose by'igihugu. Mu 2020 rero twarabona yuko tujya dutangure umurindi wo guteza imbere igihugu. Igihugu rero gutera imbere si umukuru w'igihugu abikora. Umukuru w'igihugu n'indongozi yerekana inzira nibikorwa bitegerezwa gukorwa n'ingingo ngenderwako, hanyuma bene igihugu rero bakaja ku kivi kuko yaberetse inzira. Ndavye rero mu 2020 warabona ko abantu menga barajuragirika ntibabone iyo baja, kubera nta mbono kazoza kugira ubone ishusho y'u Burundi abarundi bakeneye imeze gute, inzira ijayo niyihe, twokora iki. Murabona ntivyare bihambaye kwakiri tukigira nk'abantu twovuga ruti no kwibungabunga gusa, ntitwavuga ngo tugwize kugira igihugu gitunge. Abarundi barabona kumenga ntibabona neza iyo baja. Hanyuma nico ituma mu mvugo navuze nti turi kumwe twese birashoboka, kuko barabona kumenga ntibabona iyo baja. Ugacura rero kugira urunani, so kugira urunani rwo kuja kwirigara, n'urunani rwo gukora. Hanyuma rero abene gihugu baraja ku kivi. Murabona bwa mbere twahagurukije ugwaruka, turagurutsa abakenyezi baraja mu makoperative. Nk'ivyo vyaratumye umwimbu uduga cyane. Ugwaruka gwari mu mwiheburo, aho uciye hose hariho ururimbo ruvuga ngo ubushomeri. Murazi ko naciye nkoranya ugwaruka gw'incabwenge cyane kugira ngo twese turi kumwe dutore umuti. Niho twaciye tugira ujya mugambi wa payeje ubasahiriza, ukabaha umutahe. Urabona bameze nk'abakoreranira, wewe wungutse urasubiza, bagaha urundi gwaruka bagaha uwundi. Ni umugambi mwiza cyane kuko nko ku mwaka ugira 4 gusa baraje baramara imisi kuva ku wa 4 gushika ku munsi wa Mungu bidagadura, aribo birihira amahoteli, aribo bigaburira, birihiye amatike yo kuza. Niho bataye kombwe baterega hari bamaze kugira amamiliyari dubu. Urumva nk'ubu uravye no munsi urabona mu gwaruka ko ari mu mwizero. Ariko mukuru w'igihugu ngaho muriko muravuga ko gwaruka gwateye imbere, ariko mu gihe tubona yuko muri ibihugu by'akarere ko mu soko bwa Afrika tubona ugwaruka rwinshi rw'abarundi ruguma ruhunga, kandi urubaje ruvuga yuko ruhunga kubera ubukene. Rega tuva kuri zero utarashika ku mutwe. No muri Etazini narabonye abarara mwibarabara, kandi ari igihugu rutora. Nagira nkubwire kuri ico nyene, urabona Burundi n'igihugu ciza cyane, ciza kandi gitunze washaka. Ngora dufise indongozi ntizigeze zigisha abantu gukora. Hanyuma rero narabajije, none nukuva mugiye mu bihugu bitunze kurusha Burundi, bihugu vyiza kurusha Burundi, ntiyari igihugu mwabonye ciza kurusha Burundi? Bose bavuga ngo yango naco turabona. None ivyo bihugu muhurumbira kubera iki? Baza kwisumamwo. Reka rero ndakubwira ni sawa kwisumamwo, kubera iki yanka kuri mu Burundi akaja kurima muri Tanzania. Bahurumbira bose bashaka kuja Buraya, bahurumbira kuja Dubai, bahurumbira kuja Amerika. Kuronka visa yo kuja mu Bushinwa iroroshe cyane, kubera ko badahurumbira kuja mu Bushinwa. Kubera mu Bushinwa urya ukoze ubizi cuya. Mu Burundi kuva kera gupagasa vyaramye murabizi. Abarundi barava mu Burundi bakaje Buganda, baraciye n'umugani ngo akanyoni kadagurutse nikamenya iyo bweze. Umwe wese arashobora kuraba ingena meze akavuga ati burya no kunguruza nkajajya ntivyogenda neza. Mu minsi yahera bava ruguru bamanuka Bujumbura ngo niho hari ubutunzi. Ubu nabonye ugwaruka ariko ruva Bujumbura ruduga ruguru. Mwene ibi bijanye n'abantu bagenda hirya no hino, ariko arondera haruta handi. Mugaragira ndakubwire, ariho umukenya nigeze gutuma ko aze gukora iwanje, aze kwigisha ingene abantu bagaburira inka. Iyumvire
aho usanga umurundi atazi kugaburira inka aca yemera kuja muri Kenya gukorera umuntu amwigisha ingene agaburira. Ariko nk'abo baja muri Kenya cyangwa baja muri za Tanzania mwavuze nk'abaja kurima, umuntu aja muri Tanzania yari kurima no ngaha, ariko aho hacaza n'ikindi kibazo. Murabona baravuga ati ngaha umuntu arasaba umwavu, umwaka ugahera ariha mugo ntaronko umwavu kugira ngo ashobore kwimbura. Ivyo rero benshi biratuma bacika intege. None kuko twirwa turafata umwavu nawe ushotse Tanzania, turafata umwavu abarundi bashoye mu Rwanda, none navyo bisigura. Ariko je ntibiza gutorera inyishu wa munyagihugu. Urabona nk'imyaka 12 twamaze mu magume, uraza abantu bitwa bagira neza, baraza bakabwira ngo ugaharura ibarabara nshaka kugaburira ndaguhimbya. Kumara iyo myaka urya wicaye, kurya uze wige, kurya ukoze, ntugire ngo biroroshe. Hariho abantu ubu usanga afise imyaka nka 60 atarigera arya ivyo yihaye, ategerezwa gusaba. Urumva rero uno munsi asanze kugira arya ategerezwa gukora, aca avuga ati ubwo nogenda handi ntaruta handi. Urasanga nko bumudandaza agenda gatuma umurimyi ati genda wewe urabona ukeneye imifuko 3, akira amahera uze gusaba imifuko 200, iyo 17 uco yimpa ndaguha 2,000 ndaguhemba kuri umwe. Wamwe n'igihugu akagenda kazana iyo fumbire, wamudandaza ashagenda kayinyegeza, ashaka ko babandi bayibura haya mazashiza kuyigurisha meshi. Ivyo birabaho tumaze gufata, muramaze kubona tuyifata mu mihana mu mabutike banyegeje kugira ngo hagira babura bace baza kugurayo ku mahera meshi. Hanyuma niyo fumbire rero uzobona bayishoye mu Rwanda, bayishoye Tanzania. Kuri abo bakora ivyo mwafashe nizihe? Kuri abo bakora ivyo mu mategeko y'igihugu arakora baraje imbere y'ubutungane bagahanwa. Abagenda hanze muragaruka mu bati aba bantu n'abantu babanirwe badashaka gukora. Ari abarundi bamwe bavuga ati babifata nk'igitutsi ko abarundi bavuga ati twe turabakoze, abandi baje hanze nabo ni ba diaspora bagaruka baza gufasha Burundi, bakazana amahera za gufasha Burundi, bagiye muri ubwo buryo bakavuga bati gutwita ibinebwe. Ibyo bintu biratobabaza abo bo babwira. None urumva muri kahise uribuka n'amashamba ari yuzuye mu gihugu. Erega burya kugira ngo utere imbere mumenye hariho ibisata utabikozemwo ntuzofuteye imbere. Ni bisata bigwiza umwimbo. Ivyo bisata nibiye. Hariho igisata cy'uburimyi n'ubworozi nico cambere. Hariho igisata cy'ubutare n'agataka. Hariho igisata c'ingenzi. Aho ndiko kubwira ikintu kirema amahera. Hariho igisata cy'ubuhinga ngurukana bumenyi, kuko arakoresha ubwonko bwiwe ugasanga arakoze ikintu akakigurisha. Ivyo bisata rero ni bisata bisaba inguvu. Nk'igisata c'ingenzi ico utararonka umutahe kiragoye, ubanza kuronderera mu burimyi n'ubworozi, cyabagenda ukimba ubutare ugashora. Nk'ugwaruka gwagiye mu butare genda urabe ingene bameze, mugani inguvu ni inguvu. Kare rero urazi yuko wize yateza kwambara ishati ndende, urazi ugiye mu windwi umuvyeyi ntiyasubira kukugaba wabaye umukire, wirirwa uryamye umuvyeyi akaja kurima. Tuca twiga kuguma tumeze uko gushikaho bitwinjira mu maraso mu mitsi. Uno munsi rero bwiye umuntu yize ati genda ukore biramugora. Hariho umaze kunyandikira muri bagiye baja Dubai ngo ndagusavye untabare nkure muri akakangaratete nturi mubiki, ati ndahwereye ati co ntabazi tike ngataha, ati noba ntomboye. None bigenda gute ingorane? Ati ngaha ati baraduhenze, ati dusanga tuje kugurishwa. None wahenzwe nandi uri umuntu w'umugabo uzi ubwenge. Ngo icambabaje ngo naguranye miliyoni 15 ngo siga umugore n'abana ngo ndagenda ngo ndiko ndondera itike ngo ngiye kurondera amahera. Ntizo miliyoni 15 iyo uzifata ugacu zikoresha uno munsi ziba zarungutse. Ko je ndashaka kwereka je ahantu hari amahera. Imiliyoni 15 zifasha ukorora ingurube canke inkwavu mu myaka itarenga 2 ubufise miliyoni 30. Mugende mubaze ababigiye. Ariko inkwavu mwarazivuze incuro nyinshi, ariko uminga ubu yaba ya soko yazo canke ihinguriro ryazo bazorora. Reka nivyo birimwo. Ubwa mbere mbaye ndakubwira ntitwagwiza umwimbo. Udafise ico ushora wo kwiga gushora. Kugira wige gushora ubanza kugira ico ushora. Je ndibuka ubwa mbere tugitagura payeje, ari abagiye korora inkoko, nza numva bambwiye ngo twabuze isoko. Murashobora kuvuga ko babuze isoko ngaho hakurya ibuvira barakunda kanyama mwana niwe nugusho. Urumva rero twari twaramenyereye yuko ibintu vyizana, ntitwari twaramenyereye kwimbura dushore. Uriko uravuga ko ivy'inkwavu, je inkwavu uno munsi turashora
inkwavu ziva mu nk'itoni n'imiburi toni mu Burundi bwose y'inyama oya iwanje je gusa ariko mwebwe ntimigiranye n'umunyagihugu b'abanyagihugu mwabwira ngo borore inkwavu benshi barahomvye ntabahomvye none ko baguma bazorora ntabahomvye abarundi gusa ico bazi guca umwano arabafise inka zitanu havuga ngo fise utubuguma tubiri mu minsi yahera narazungurutse igihugu cyose ndaba ivyo gwaruka ruriko rurakora uravye akanyamuneza gwaruka gwari rufise ugaca wumva ubundi ariko aravuga ngo ubukene igenda twariko turaganira nakubwiye nti impene igurwa ngahe nagara kubwira kugira ndabimenye nagiye numva umuntu ariko aridodomba ngo inka yiwe ngo yaretse kuyishora ngo kubera ngo inka ngo buhako worora ngo ushora inka woshora ingurube ngo inka gutakigurwa ngo n'umuriyoni nza numva ubundi ambwira teregiye ubu impene yishitse ku 30,000 yaho igurwa 300 no kuvuga ni nyishu ico twashaka ko nimbo yagera ku 30,000 nza numva ahigurwayo hanyuma 30 biye ku 300 yego byokunda birakunda nyene birakunda kumenga umwimbu iyo wabaye mwinshi abaguzi baba bake kuko je sinza gusoma ico office iyo abarundi bose bagiye ku kivi nku bose baja ku kivi none wewe uzoja ku isoko kugura iki karo gifise uribuka inzara mu 2007 nari ministre w'intwaro hagati harabaye inzara nja kwiga icivuyeko njasanga haje bita bagira neza bakujana mu ibarabara ukaharura ibarabara imiduga yabicamo ico bita food for work bagaca baguha ivyo kurya hari umunsi uri izina barigira batagusezeye none uja gusoroma mu ibarabara inzara kiratera no kuvuga yuko rero uno munsi hari uruharira hagati yo gukora no kudakora jewe mbere abaje hanze cyari gihe manje avuga niko babonye ubukiriro ntaho gikuru basume batahana nibagende jewe mbere narabwiye n'abantu igihe hari habari mu bagiye izo za Dubai yenda babwira nti mwebwe ingorane mufise ntimuzi no gutunganya ibisata byanyu none ko hari habavuga ko bashomereye bakavuga ko hariho abakorera bushake bari mu mashure bama bariko baranyandikira ngo je sinashikiriwe batanze kibazo kubera iki mutoca muduza bakabasubirira bajya abandi ko bagiye kuronka abo bandi nabo baronke ivyo ngaha bahora baronka hanyuma ujya wundi yagiye gupagasa igikuru arapagasa zane je nawe ngaya mugabe ico ngaya no kugenda uvuga ngo ngurumva ngo mu Burundi ngo ni muri rudahera ngo urapfuye ngo inzarira twishe mugahari ubundi nawe ariko uravuga ati misoko none ni kubera iki banyarucari uno munsi abahora bitwa banyarucari ari mu bakubwira bati nanje akayero ubu nitwe tukagura bagwe bahora bitwa bakire nabo bagaca bavuga ngo barakenyuze wumvirize imyidogo y'ubukene iri Bujumbura mu bakire muri bamwe bahora bitwa bakire n'abaruguru barakenye ruguru dutembere mu mihana tubabaze kuko mwe muja mwirigara ryo kwibare abo bize abo bari Bujumbura bakicara mu kabare bari kwanywa amahenekene so hambere havugirwa ubukene ariko anywa henekene ariko ngo ambega ubukene tuzovamwo gute ariko anywa ariko mugari kwanywa henekene ikindi nabonye kuri abo bitwa bakire barakena ntibaronka aho bavugira jewe na mama wene gihugu kana wene gihugu yanyandikira hariho nabuje barababwira ngo ntabara ngo je ndakenye ntingo nkwereke ushaka ico ukora nanje ndafise ibikorwa BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93.8 Namaze kuvyumva ko bavuga yuko nyene ibyo mushoboye kurima korora uvyerekana imifuka ingahe mugabo ni mwebwe bakanavuga bati aya ni amahera tubaha ni amahera mu nama nshinga amateka rabica karakora bakavuga ati amahera twamuhaye azosumisha ku munsi irya nishari ngogere gituma ari jari babona umenga ndabamaramaje ubwa mbere baravuga bati ntazotwaka igituriro urya kuko ari gaburira ntazokwiba leta amahera mukoresha muri bijya mu burango mbega je ntagwe kubikora no munsi reka tubaze tuvikana jewe natagwe gukora ibikorwa binteza imbere kuva ndosa amahoro muri iki gihugu kuko je naravye umushahara je nahembwa kuva ninje mu gisoda ndavuga nti je sishobora gutunga umuryango umugore n'abana ngo baje kwishure kuri mu mushahara mpembwa ushaka kumenya intahe yanje gende baze umuzungu yitwa Ruberuto mu Butoyi niwe yagopesheje inkoko za mbere z'ibihumbi 150 je mu kiruhuko ntiwasanga nicaye nafite atura amatafari nkarima je naraciye amahera yisuka iyo kuba umwede maso iyo mbajewe mbaho ku mahera je bampemba
mu Burundi nabasavye abantu baramenyereye gusaba imfashanyo mfasha kiniki ajya amahera bampemba yonyene sinatanga mu imfashanyo ndabishobora. Abariko barabivuga uyu munsi urashobora kubabwira yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uburyo akoresha bene umuryango wiwe ari amahera yiwe atamahera y'igihugu arimo. Ayi igihugu ndayaterera abantu ngo badayaterera abantu ahubwo ndakura no muyo nimbuye genda muri Benedeo urabe ko je ntafise ideni kandi iryo deni ivyo nimbuye bica nivyo biza biraririha. Reka tuje ku kibazo c'igitoro mu 2024 igihe twagirana ikiganiro mwari mwambwiye yuko ikibazo c'igitoro mugifashe mu mino. Uyu munsi tuhageze n'ubu hakiri ikibazo c'igitoro. Ubu ndatomboye so Burundi gusa. So Burundi gusa. Naganda kubwire. None je ikibazo n'abandabaza igitoro kigugwa niki na ahantu hari robine ugenda ukavoma ugacuzana igitoro kigugwa amahera nayava nibinyere twariko turavuga ava mu mataxi ava mu makori ndabwira amahera y'amakori n'amataxi ntashaka guteza imbere igihugu ico naganda kigubare igiteza imbere igihugu n'urya muntu yatanze ikori kuko ari kwagwiza umwimbo ndababwiye no ndabisubiremwo igihe cyose Burundi butazoba bushora ibintu hanze ntibuzopfa burose biva hanze iyo ntava hasi ndondera ikintu Burundi bwoshora umwe baza ko mamugeza amajahe ahubwo no mucumbisha kumwe sinzi iyo biba bigeze urazi narahimirije abantu bapfe hasi twimbe ubutare dushore ariko ngaho kuri ikibazo cy'igitoro ntidushire kure novuga no gukoresha nabi itunga ry'igihugu kuko hari nigeze igihe abari batwara sopebu mu bakurira rimwe mwabagirije urumva bagiye nabo mu busuma mugaso kuvuga ko igitoro cari cishe mugabaciye baja mu busuma nabo baraciba genda uharure nk'imiduga yinjiye muri imyaka ibiri heze ni miduga irenga 500,000 ariko nitanga amahera iratanga amakori iratanga none itanga amadolari ndagenda kubwire abarundi ingorane batazi gushika no munsi ntibazi ko bari batunzwe n'imfashanyo kuva mu 2015 hari imfashanyo yasura kuboneka muri ubu canke muvuga mu ntamatama mwa muri ko muntu mamuti genda usaba imfashanyo turonye amadolari none tuzobaho mu mfashanyo bizaka yose tutegereza kumenya ko Burundi bwacutse tubigiswe cinobera nitubeho mu bukene bwacu ahubwo turode tunga natwe dutunge abandi none mubona dushobora gutera imbere tugashira kuri yambona kazoza y'2040 2060 mu gihe tudafite igitoro kandi icyo gitoro none twicaye byose bidugira ibintu byose bidugira naganda kubwira none ico gitoro kizokwizana twicaye kizoca kiza ni nkuko baza ngo rigi ni nkoko hatanguye iki none mushaka tuza dutera imbere twicaye mushaka tuza dutera imbere bariko baradutamika dusaba imfashanyo twebwe twigana ibihugu vyateye imbere tugaca dushaka kumera nkabo ariko mu mbona kazoza ibintu byinshi bikorwa mu Burundi bikoreshwa igitoro ni erega ivyo vyitwa reka ndakubwire rero banze utegere neza amasoko ntanga nguvu ndavyita amaraso mu mubiri w'umuntu imitsi ni barabara amazi mu buzima dushobora kugira ubuzima utagira amazi amaraso atari ko aratembera mu mubiri umuntu acapfa none ayo maraso avahe ntava mu byo bafunguye ivyo ufungura bivahe sivyo warimwe none ushaka kugira amaraso utari ucupfa nivyo nari navuze umukuru w'igihugu nihagenda akavuga ati reka turabe incabwenge ngo twicare hamwe turabe ivyo twokwereka bene igihugu bokora bizotuma turonka amahera yo kuronka ibi none ingorane rero yancabwenge nayo yaramaze kwihebura yariyakiriye nta mwanya afise wo kwiyumvira avuga mpange gusa abantu rero no munsi uzosanga imyidogeri mu bantu bo hagati y'imyaka 50 na 60 kubera iki baramaze guta umutwe babona bati naho no biri muno munsi ntavyo nzorya aca umuntu rameze nk'uwihebuye ariyakira nta kindi akora atari kwidodomba hanyuma abo bantu menye yuko ari bo bafise ijambo mu gihugu iyo ashitsi wabavabo karibu mutama iyo avuze rero baca bemera ivyo avuze nawe kumbe avuze amafuti none nk'uwo muntu afise iki yo kwigisha umwana we w'imyaka 20 ikibazo cy'igiturire ngaha namwe muramaze kubivuga yuko hari kirenza abantu bariba hariho no maze gufata mu kanya twavuze abo muri Sopebu hari n'igihe bize gukura abatwara berbe hari n'abandi hirya no hino hari mu mabohero ubasaga buzuyeyo ariko nagira nkubwire abo bose bagiye biturire ni kwa kwihebura nkubwira bumva ko batorya ivyo bonyene babiri yakuya ariko igiturire naho nyene uravye igiturire cari cyari mu 2020 n'igiturire kiri no munsi urabona ko igiturire cagabanutse erega ntituri mwijuru uzokwamuhura n'abanyakibi kw'isi kandi
nawe ufise ingunguru yuzuye amata bagasukamwa akondo kurushi amata yose acasa nabi ugaca uvuga ngo amata asa nabi kandi amata ariyo menshi kuruta kakondo. Nico gituma rero ahantu hari umwicanyi umwe akica umuntu bavuga bati hariya hari habicanyi kuko umuntu yarapfuye. None nk'umuntu reka je ngo hakarorera kugira ngo burategere reka nacogereje igiturire nacogereje ndagerageza kwiga imvo n'imvano yacu. None nk'umuntu w'umucamanza apfunzwe yari igiturire c'ibihumbi 50 iyo singwara uriko urumviriza ibihumbi 50 biragukuje ariko hawe yatwara ngo miliyari n'amamiliyari ukasanga bo ntibapfunzwe kugira wewe muri yaridi kuko urabona ndabafata sigiturire muri yaridi sigiturire nabibonye umuntu wo mu kozi dufate babarongozi bakuru aragenda akavuga ati hajya ahantu twohiba amahera agaca agenda karondera umugwiza atunga ati rero wewe iki kintu cagugwa imiliyoni 100 reka tugishire ku muri yaridi wewe vyitwe ko watsindiye isoko izo miliyoni 900 turaja kugabura ico ni giturire cyari bagiye inama yo kwibigiho sino kuvuga ngo kuko baheza ngo bone guverinoma ngo ntwari bereye nabasoma b'abanyoni bagiye inama yo kwibigihugu kubera iki ntibarategera igihugu cyarico urazi gituma wewe ujya muntu atwara kiya gisata niwe yarerekeshejwe kubungabunga itunga ry'igihugu wewe araraba ati kombo n'ibintu atawe ariko arabicunga kubera wewe afise umutima w'ubunyoni acabona mwenga nta munyezama hari nawe niwe yari umunyezama agaca panga rero kubera amahera kugira sohoke ubu twaragize ingingo zikomeye zituma ubu naho mumbwira uburazora abantu bagenda ubu bifashe mu mutwe babona aho bahora basahura basanze harugawe akaguma kagaruka nako kuko abo bantu barayaterura bagasubiza gusa bagaca bitaye mugo wa mucamanza w'50 ari mu gasho ubwo ntimubona yuko hakwiye yuko uyu munsi kera mwari mwavuze cyayitaye none nk'ubu rega je ndakoba mutangura guhana rega mbwire umuntu arivye ndamufashe garukana amahera arayagarukanye ngaca ndamukura mu mabanga ibugenda ukora ivyawe nawe kuja gukora ivyiwe nuko nja kumufunga ngaca ndamuvura nkamugaburira ari nguvu zari kugwiza umwimbo banungutse iki nico gituma wumvise tuvuga tuti ubu urahora ubona iyo turiko turarekura abantu ubu ushoboye kuriha ivyo yivye turavuga tuti uyu nataje gukorera igihugu kuko agumyeyo igihugu kiburihira urazi ko umuntu agwaye ingwara usanga muri hanke miliyoni 30 ku kwezi nawe mukuru ayo mahera yari kugura intebe zingahe nawe mukuru gasanga mwamungururije ahandi akabandanya bya bindi mbwira umwe twoba twarafashe ndako ndababaza oya nagira ndakubwire ntari urabona nagira ndakubwire burya ayo wirukanywe mu mabanga kubera wivye wari igiturire ni nka kujya bakubwira bati mu gisoda iyo wirukanywe ntawe usubira kuronka akazi ubu umbere namaze no kubwira n'abagwiza tunga yuko uzoha akazi wamenje nawe nyene azofatirwa ingingo zimwe ariko hariho akantu kari kudufasha kumenya abo bantu kugira ngo nabo bagwiza tunga ntibabaha akazi hari itegeko ritegekanijwe yuko abantu bagiye mu mabanga bateze kubanza kwerekana ibyo bafise ivyo n'abanyihugu bafasha gucunga bati cagihe buramatari yaravuze ko afisaye none mu mwaka umwe anganuko kubera iki bitagenda uko ingene bimeze iyo umuntu ahejeje amabanga wewe nk'ubu niyo ubonye atunze by'umurengera buryo urafise uburenganzira bwo kugenda kubimenyesha muri Inspection Generale de l'Etat ubugenduzi bukuru bwa leta bahagenda bagaca baraba ibi afise yabikuye hehe ko turabona ivyo yari afise turaye bijya afise iyo basanze mwiperereza bagasanga ntibiboneka iyo babikuye bajya baraguhamagara muri inspection burya twirirwa turarisha mbere bari kuvuga gushaka kubera amazina wagenda ya muri Inspection Generale de l'Etat abaraporo yose arahari n'ubu n'abataraheza kuriha bariho uhombeje igihugu none rega nico kintu rero gitegerezwa mu bikorwa by'igihugu umuntu wari we wese arafise uburenganzira bwo kumenya ingene ibintu biriko biragenda novaje ugiye muri Inspection Generale de l'Etat urashobora kuvuga uti turabe burya abantu koko murabakurikirana barakurikiranwa nuko gusa twaramenyereye kugendera ku nsaku abantu ntibashake ibije mu gutwi kuko kuva kera urabona twahanahana ibintu mu gutwi udusaku nitwe twiruka cyane kurusha ukuri abantu rero bagaca bareka gufata umwanya wo kuja kurondera ukuri bakahitamwo ikinyoma ivyo birabaho mugabo jewe ico onzi
ushaka kumpinyuza aragenda agira icigwa agende atigiraje ubadosi nk'ubu ndakubwire abantu baba bakwiye mbere ko mutunota ku vyerekeye intwari ibereye bakwiye ko mutunota tundi turenzeko kuko ubuze ugende ubaza abantu akubwira ati naho undenganije uhigwe ntabimenye ubu umuntu arenganijwe akanyandikira nihe wari warigeze wumva umukuru w'igihugu aho telefone aberegeho ati urambwira uraza birirwa barankeza ko nabarenganuye nigeze ndanaho no mu maso ntanamuzi nkabona nyandikiye ngo warakoze cyane ndagushimiye ngo urumva ngo naciye mbona abantu baje baranyumviriza ngo cya kibazo canje ubu hari n'abantu baba bafise n'amafuti ahubwo kaja kubafasha ingene batorera umuti w'amafuti yabo umaze kubona rero abantu bavuga bati naho undenganye uhigwe ntabimenye iyo ni ikimenyetso n'urupimo rwiza cyane ninde yakubwiye ko kwisi abantu ari abamarayika yezu wewe muri leta yewe nta wamugurishije arimo yezu ari imana aza kari mu mutima w'umuntu uribuka ingene yavuze hageze ko agurishwa ngo waragowe ngo uyu muntu ngo vyo mubereye vyapfuma reka kuvuka none ntiyatoye wenyene abamugirira nabi mbega wibagiye nuko igihe bamufashe abigishwa birutse bose barirutse none wumva bari kumwe none ucu ntwenga jewe ngo nizera ko abantu ngo badameze neza n'imana ari imana urazi ko ariyo yatoye ntuze Sawuli umwami Sawuli ngo abe umwami imana yavuze iti ndicujije kubona narimitse Sawuli ngo abe umwami yari imana none ugomba umwana w'umuntu nka jewe aba ari jewe menya akari umutima w'umuntu kandi nzi yuko iyi si irimwo abantu atari abamarayika. Ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru imvo n'imvano urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Kugira ibintu byorohe muri iyo ntwari bereye byo batwara ikimuvuze muti kuva uyu munsi umushikanganje kana akaca muntu w'umutegeza akomeye aje mu babanga hako nanye yubanza kuza kubaza hariya muri inspection general d'Oret aje mu babanga nashira hagaragara ivyo afise gende some bwirezo ashingira amabanga y'umuntu niyo umuntu mumeneye ibanga giwe arakwitwarira kana kagutsinda wewe uragenda ukavyandika ugashira muri envelope yugaye ukajana hajya nta muntu afise uburenganzira bwo kuyugurura irya envelope kwaza gukora wewe iyo hageze niho baca baraba bati turaberera ivyo wari wagize turabe nibi nyango mwarumvise ntwahora mushikanganje wa mbere igihe yari mu bucamanza baravuze bati wewe wari ufise ibi inone kutigeze bivuga bivuye none babonye ko baca bapima nk'ubu jewe uvuze uti wewe urafise ibi nibi wabikuye wewe uhembwaya uryaya ibi tubona wabikuye jewe ntibinangora je byose biri mu mashini cagivuga ati genda hariya kuri urya musome mu gitabo ciwe mugasanga ibirengako nanje ndamufata zo hari umusuma je ntibinagoye kuko je nta n'amahera je nigera mvuga ngo mbike kiranazira hajye umuntu abika amahera aba ari umworo aya nawe uvuga ngo ufise miliyaridi zitanu kuri konti ubu uri umworo umutunzi w'ukuri nujana amahera mu bikorwa ahaguma harura ibikorwa ico rero kuvuga ngo vyo gutwara iki urumva amabanga y'umuntu ntagendera mw'ibarabara ico ni cambere hanyuma iyo hageze rero nawe babona ko bakwikeka barafise uburenganzira rero bwo kuraba ntibabikira ibanga bwo kuraba nico gituma uja n'imbere y'intahe bakanabivugira ku mugaragaro. Ego tuje muri politike murabona mu mwaka uzahaza amatora muzitoza ariko amajwi amwe atanguye kuvuga yuko umenga CNDD-FDD isa n'ishaka kuja ku butegetsi usigara umugambo gumwe sizimwe byo mu bivuga bene CNDD-FDD bishaka cyane abenegihugu babishaka erega abenegihugu nibo bayitora none ubwo CNDD-FDD gende ntimuntore ivuga uko ntibikunda kandi umenye ko abenegihugu amatora mu Burundi n'amatora icambere agoye kwiba ariko barabagiriza ko amatora yibwa uhereye ku yaheruka mwarabonye ko twagize inama n'imigabo je nabonye abarundi bakeneye kuja kwishura nyene tuze turigisha rega sigaye ndi mwarimu ubu arije nigisha ubwame n'abajiji abakina umukino w'amatora ni bande hari abazi ko abanyepolitike abakina umukino w'amatora s'abanyepolitike n'abenegihugu umukino w'amatora ubera he hajya ku biro vy'itora abakinyi n'abatora
bashatse rero barashobora kwanga kugutora ntushobora kwagiriza ngo umugambwe CNDD-FDD ngo ushaka vuga uti abarundi umenga bashaka ko umugambwe ubumwe nuko bavuga yuko nka bamwe mu banywanyi banyu novuga abo bavuga imbonerakure baheza bwatera ubwoba baje gutora bakababwira aho batora. Mwana wa mama urazi amatora ya 2025 narakurikiranye gushika mbaza umunyepolitike mbwira aho uvuze vyagenze nabi tuhamenye duce tuja gusubiramo tuhasubiremo abantu vuga hariho jewe narivuganiye ujya mukuru wa senere turazinanye Nestor turavugana telefone aranyandikira message naje nkamwandikira acavuga ngo hose amatora bayivye. Okay uvuze hose reka ndakwereke sinokubwira ngo tuje haji wacu ku mutumbi wacu ngo tugende hajya ku mutumbi wabo kuko ndahaze mitumba iregeranye hanyuma duhamagare abari barogoye amatora bose baze ngaha hanyuma batubwire ingene vyagenze ivyo ari byo vyose harimo abaguserukira harimo abaserukira n'indi migambwe hariho bamwe bigenga bose turazana ngaha hanyuma tubaze neza nitwasanga bivyaho uraheze umbwire ko nahandi bivye acambwira ngo ari kuja guharira n'abene gihugu sinza none wowe ukuri kwawe nagira ko ari kuva mu batora kuko ariko Nestor bavuga n'ubundi yuko ari mwe mwamushizeho none ko twahiganwe ntatsinde ko ntamutoje iciza ubu ikinyama kija ku kirago uravuga uti shiraha tuniwe bamushizeho sawa nije namushizeho novuga iya kongere nije nayitwara bwijambo rimwe novuga abasenere bace babi waje kuko nta CNDD-FDD yagiye gutora buri ya kongere yabo no kuvuga ko rero basenere nabi wanje ico kandi n'ikindi kibi abanyepolitike bagira urazi kumva kumenga umunywanyi w'umugambwe wawe umenga ni impene utunze umenga na mahera ufise ubupfuko demokrasi ntibisigura imigambwe demokrasi si jambo gikirundi abantu bacura kumva muvuze gutya nshaka kumva yuko ari nko kubagabisha kuri canke Burundi mugira gufuta imigambwe ari mwiganje mwenye reka nkubwire imigambwe irifuta ntawe yifuta kiretse umugambwe w'abamenja nyene bagiye konona igihugu urafutwa ko kurumva bari umuhari wo konona igihugu ijambo demokrasi ryapfuye hanze hari ijambo umugambwe no kuvuga demokrasi ni intwaro ni yabene gihugu ikomoka ku bene gihugu kandi gakorera bene gihugu ntibisigura rero ngo imigambwe myinshi mu bisaje narinze yuko ari nk'ihuriro ry'abantu bahuza ivyiyumviro bituma bashobora guteza imbere igihugu none bahinduye imigambwe no kuja kurondera ibiti ahubwo badahuza ivyiyumviro mugo bashobora kuzuzanya oya umugambwe n'abahuje ivyiyumviro nico gituma imigambwe ari myinshi abahuje ivyiyumviro baja hamwe abahuje ivyiyumviro bakaja hamwe nuvuga rero uwo mugambwe ni ihuriro ry'abantu bumva kumwe ingene bashobora gukorera igihugu kigatera imbere mugatwe twaciye duhindura ni ihuriro ry'abantu bashaka ibiti nico gituma uzobona umunyamugambwe atsinze w'abatora aca yibagira babandi bamutoye umenga ntibakiri kumwe bazosubira kwibukana hageze ayandi matora urabona ingene umuntu ashavura ngo ntibamutoye hamwe yoshavurira n'abanywanyi biwe kubera iki mutantoye mugabo urashobora kuzana umukandida w'igito byarashikiye CNDD-FDD yarigeze kugira ahantu izana umukandida w'igito aho hari he navuga murabetse bakuru murahaze nibo bandi hanyuma baca bafata ingingo bati twe yako dutora CNDD-FDD tugiye gutora umusenere niwe yaciye atoko yako n'akaroro kerekana demokrasi carico none urabakubita mbega CNDD-FDD yari yazaye uwo mukandida yarabakubise je nk'ubu kubera je nkunda demokrasi je nk'ubu ndumva ko nkanezerewe mbona atabandi bakandida bara narabonye umwe wotora nka senere oya je notora uwundi kandi nanje ariho ndi urumva iyo mbaje ntari umukandida hagiye senere yoza n'umukandida mwiza none urumva nta nkumi yigaya urumva bicogenda ukundi ariko ntubona Gaburiyeri muri APDR yaramaze kumenyesha ko ari umukandida je urumva turazinanye je ntabanyepolitike tutazinanye navuze ntiweresha uko mwana wume awiteguye neza kugira ngo twipimane kabisa ariko baravuga ko ari mwazanye kugira ngo abaherekeze ijya kongere ni je nayitunganije ndankisako ibirevye vy'isaku kandi ntivyubaka muri politike mu bisanzwe no kugurukiranira hanyuma tuje ku kibazo cerekeye amasuka amaze imisi asha mu Burundi
ubu uyu mwaka utanguye n'amasoko yose bashika nk'atanu amaze gusha hari giyemo n'ingingo zigeje ubundi bijya bintu mwebwe mubona biterwa ni ndavyita ubwicanyi none mu gihugu abasuma abicanyi abasambanyi none wovuga ngo biterwa n'iki kugira ndabimenye ikibitera nuko twomenya uwaturiye nta cyaha gikorwa kijana atamatohoza abaye icyaha cyose ateza ko amatohoza barondere ninde yabikoze kugira ngo uwo muntu ahanwe amatohoza ashobora kumara n'imyaka 5 ashobora kumara imyaka 10 genda urane mu bihugu birutura urasanga abantu bagize ubwicanyi n'ubu bataratora mugabo baguma barondeza ukazubona nk'inyuma y'imyaka nka 15 10 baratoye twavuga yuko amatohoza kuri amasoko yose yagiye arashaka kuva umwaka utanguye ariko araba none ntuzi yuko n'isoko ya Bujumbura amatohoza yabaye kandi bagatora mwarabonye nk'igihe isoko yo mu Buyenzi isha bakayizimya mwarabonye ko amatohoza yakozwe bagasangana umuntu yibagiriye ipasi yaka mu isoko umva nka amatohoza abana yarakozwe bategereza kumenya mbega kwijabe nta kiramenyekana mu cibitoke nta kiramenyekana utaratora ntuburatora mugasumva ko utari kuratohoza nuko mu Burundi ari abantu mengana abantu bihebuye umenga ibintu byose birirabura twe twigira kukuru kuri kugendera ku ntambwe ikinyoma naco kiguruka mugabo ukuri uruhiro kurashika ko kamenyekana ahabaye nk'imyidoge ngo zibavuga yuko batevye gutabara za kizimyamwoto zitashitse ku gihe ivyo muba mubize mbeho ko batavuga bati kizimyamwoto yaraje irananirwa aho yinjirira mwamwe ko murakora kugira ngo cacane nk'ivyo nyene nyimbari nk'ibikoresho bikibura nyimbari uko haba haziwe inzira kugira ngo ejo canke ejo muzibire hakiri kare kuko hariho nk'imvugo yakoreshejwe bavuga basabwe ko bokwirondera bya kizimyamwoto bakavuga ati iyi mvugo ije kudutonera bijya uravye mu bindi bihugu vyinshi usanga ari cya gikorwa gikorwa n'abantu bikorera ivyabo umuntu arashobora kwiyumvira ati mbega ntibishoboka ko n'abene gihugu nabo boshobora gukora ikintu uno munsi turacari muco bita etat providence aho vyose leta nimpe ngirango hari n'abari mu kuvuga ngo leta nize kundimira iwanje ndashonje mpingya mugabo ibihugu vyamaze gutera imbere ntibikiri muri ivyo akantu kose mpaka leta abariza gukora rero ntiyatukanye yaratanze icimvire namwe harageze yarahanuye nuko tukiri ku mushinge erega urumva dutambikiza hose kubera nta no kubwiza ukuri nta gisata na kimwe cyasigaye muri iki gihugu kitagwaye turi mu kwezi kw'indwi mu kwezi kwa kabiri niho mwashikizwa amabanga yo kurongora ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ariko reka tubanze tuje kuri indi shyirahamwe ibihugu byacu bigize ishyirahamwe CPGL ni ibihugu bitarabana ryiza ariko CPGL yacariwe CPGL ikora iki CPGL irakomeye kuko erega burya abantu gucanamwe n'ibintu bisanzwe mugabe itunga mufise ntimuca muri turira ngo nuko macanye muri ko baritunga ryayo dufise umuyaga nkuba dusange Ruzizi ya mbere ya kabiri ubu turi mu mugambi wa Ruzizi ya gatatu waje kuvuga ngo twacanye ngo mukambi yo tugoba tuyikora ntuze y'ugwego shingwa bikorwa n'ubu rurakora neza genda Gisenyi usanga bariko barakora kandi ntawo batera kubera iki nitunga rya twese hari ibintu rero nico gituma banke iri Goma irashakora banki muri bijya bicurumba birimwe ingwano ibintu biri mu ngwano rero urazi ntawe ubibazwa urabona nka Iraze yahagaze kuva mu 1993 erega Iraze nk'ubu abahinga suva ko batobaho mugabo kubehembwa bahembwa n'amahera ibihugu bitanze rero igihe ibihugu biba vyacagiyemwe avuga ntatanga n'ubundi ntatanga nico gito aya navuga yuko baheruka kutwandikira bavuga bati kugira ngo ntuze urwego nshingwa bikorwa rukore neza ko rutegerezwa n'ubundi kuguma dutanga intererano kandi urumva n'ubwo iwacu rutegerezwa guterera baheruka gutwandikira none ko nega uba witangiye nayo wawe urwego rw'abakuru b'igihugu ruheruka kubona na ryari nta naho nibuka rero bizeye yuko iryo shirahamwe rizobandanya mu gihe Burundi busanzwe buri mu yandi mashirahamwe y'akarere atandukanye
twereka kubandanya gute kandi dufise itunga dusangiye tworita none rijya rikomereye hajya nyene none ntiyumva ko n'imigambi tuguma tubandanya kuvuga rero uti sepejere none ko tusaye turi muri mu muryango w'ibihugu vya Afrika yo hagati no mu muryango w'ibihugu vya Afrika burengero ahubwo twebwe kubera turi hagati turafise n'amahirwe yo kurondera ingufu ahandi kandi tugiye turakora twese ntituvuga ngo urumva we ngo kubera ngo tutumvikana ngo ishiramwe duce turivuruga ishiramwe rirafise ivyo rikora twese duhurira kuri ivyo bikorwa rero novuga nti ahubwo guhurira hamwe navyo biratuma ibintu bitayangara gusumba. Hanyuma igihe mwashikira nyene kurongora ishami ry'umugwi wa Afrika hari benshi bari biteze ko ari ibintu bigiye guhinduka mu karere ngahi wacu cyane cyane ko musanzwe mutarabana neza n'igihugu cy'u Rwanda bakavuga ati rero burya hari gihe yoca hera harya nyene bakabanza bagasubira gusubiza hamwe bwa mbere imbere yuko agenda no mu yindi mice ya Afrika nka za Sudani y'Epfo Sahel duhereye ngaha mwebwe n'u Rwanda. Umukuru w'umuryango w'ibihugu vya Afrika navyo nyene abantu bakwiye kumenya ico ajejwe. Ubwa mbere n'umuvugizi w'iryo shirahamwe n'umuvugizi waryo, ikindi niwe ari kiraro gihuza ibihugu, hanyuma akongera akaba umuhanuzi. Nk'ubu nukuvuga ibikorwa twe twiyemeje gukora muri Afrika urabaza uti we ngahi wawe bimeze gute ingorane kubera ni ubwira ibindi bihugu ingereke ya gihugu vyifashe ntutegeka uri umuhanuzi rero kuvuga ngo azohera he naho ntoba umukuru w'ibihugu by'umwe bwa Afrika ni ikibazo kindaba ntegereza kwitorera umuti. Hari intambwe mumaze kugira ko muri no misi intambwe muri ko muravugana murabana yavuga cyarahagana erega u Rwanda ntiturigira tuya kuvugana erega abanyarwanda urazi ko arabavukanye abanyarwanda barerewe ngaha benshi abatarerewe ibindi bihugu benshi barerewe ngaha hari abarundi barereweyo nuvuga bivuga ko abanyarwanda n'abarundi nta kibazo na kimwe bafitaniye ni ikibazo kiri mu burongozi indongozi nazo rero turazinanye twese cenko niyo duhuye kibazo mbaza n'ikivuga nti no ndacarindiriye ko mushira mu ngiro ivyo twumvikanye ko mutabishira mu ngiro rero ngira ngo mufise yindi ntumbero twebwe rero turarindiriye ico muzoshaka nico tuzokwakira mushaka ingwano tuzoyakira mushaka amahoro tuyakire twego twebwe nta muntu yigasomborotse igihugu cy'u Rwanda je narabajije basi nimuvuga ico uburundi bwobaha kugira ngo muduha amahoro mutubwire ico muduhora eka ntacyo barigira bambwira hanyuma rero urumva twebwe turahura tukaramukanya urabona ko hari n'igihe haba imigwi y'abahinga bahura bakavugana bari biganiro byose nta mezi yo bashikata narahera erega kugira ngo muhure mufise ico mugiye kuvugana none nk'uko twahejeje twebwe amasezerano yose erega byose burya twahejeje kuvyumvikana hasigaye gushira mu ngiro gusa woca uvuga ngo duhure kiretse bo batubwiye bati burya hariho akandi kantu twasanze twabaza kumvikana ko imbere yuko dushira mu ngiro vya bindi ico gihe baca baturya kara batubwiye bati ngo hano turabingene vya bindi twabishira mu ngiro twebwe ntitwigera twanka hari n'igihe mbere ari je mpora nguma mbaza mbega ntimuri yumvira ko bwoshira mu ngiro nje ndabaza nabo niba babona bafise akangonongono bavuga ati ntidushira mu ngiro kubera iki namwe nimubanze mukora iki ico gihe twoca tumenya tuti twebwe natwe twakwiye gukora iki irumva rero muhuye twarahejeje ibiganiro ntacyo batubwiye natwe twokora twabwiye tuti twebwe zana aba bantu mwishije bariko barica igihugu tubashira imbere y'ubucamanza mbere ubwa mbere bahora bavuga ngo muhava mubica urundi nabo twafashe babushuhira barakiriwe imanza tuje mu yindi nzira ivy'ubutungane kuko ubutungane butarakora mu bisanzwe kirazira yuko ufata ingingo za politike ubutungane butarakora umva ko nk'ubu bariko batwononera kudafata ingingo za politike kubera hariho abatarahana. U Rwanda rwagize amasezerano na leta ya Kongo barumvikana ingene hohagarikwa intambara namwebwe niuka niyo mwari mwagiye muri Amerika ariko uyu munsi intambara ntizirahagarara yuko byogenda gute kugira ngo aje amasezerano aje mu ngiro nariye namwebwe musanzwe mufise abasirikare mu gihugu ca Kongo. Muri vyose bwa mbere hari ikintu kinezereza iyo abantu bamaze kuronka akantu kabahuza burya ni intambwe bikomeye kuko nk'ubu niyo bariko baravuga bati dushire mu ngira amasezerano
nuvuga ariho abahuza umwe wese akavuga ati shira mu ngiro undi shira mu ngiro ubu bavuga amasezerano ijya n'intambwe ikomeye hasigaye gushira mu ngiro burya kugira amahoro amahoro bwegu nko kibazo ca Kongo coco ni ibintu bica mu nzira ndende kuko n'ingwano ubwa mbere ntiyatewe na leta ya Kongo n'ingwano yatanguye kera mu 1996 iyo ngwano yatewe n'igihugu ca Kongo none Kongo yitorera umuti gute kandi iyo yatari yo yagiteye Kongo novuga nti nowofasha kugira ngo bene ingorane batora umuti mugurumva iyo ngwano yarandukije abakongomani burya rero nico gituma gutora umuti w'ikibazo ca Kongo byaciye mu nzira nyinshi hariho inzira y'abanyekongo ubwabo na leta ya Kongo n'inzira y'igihugu cy'u Rwanda be na Kongo uno munsi rero ku nzira y'igihugu cy'u Rwanda na Kongo uno munsi rero niba babagiriza ngo hariho abantu babi wanyu sibo babatumiye ico bakora bavuga bati turondera inzira zingene batahi waho barege udukwege urabona rero Kongo iriko irakora ibishoboka byose ibaganiriza ivuga iti rero nukwiga ingene musubira mu gihugu cyanyu kandi rero ntuzi igitangaje nuko nasanze hari n'abari mu karere gakontorwa n'u Rwanda ngene na M23 FDL yego hari abari muri iyo ntuze kandi n'u Rwanda ngo gwaravyemeye tukivuga ruti mbega none wowe ushaka kurya tora umuti wagiye kibazo nawe utarawutora kandi wewe ngene ubafise buntu icegeranyo giheruka c'abahinga bawo ni kivuga yuko abo bantu ba FDL bakorana n'ingabo z'u Burundi bakanavuga neza yuko kandi bamwe bahora baza no ngaha mu Burundi hariho nabo baheretse kuvugisha mu Rwanda bavuga basigura ingene bahora baza ngaha mu Rwanda barabavugisha uburyo Rwanda rurabizi ko twebwe ata FDL twigeze dukorana u Rwanda hajya rurabizi kuko twebwe igihe cyose twafashe mu FDL twaramutanze mu Rwanda igihe cyose mu Burundi burya barabizi neza igihe tukije Kongo bwa mbere u Rwanda niko gwatwara service de renseignement narabwira rero n'ingabo zawe ko zivugana n'izi wanje wabikubwiye ni president w'u Rwanda President Kagame tuvugana rero we kwabi wawe bavugana nabi wanje babwire aho bahara ba FDLR nitutabatera ucumenya ko tubashigikiye nitwabatera ucamenya ko tutabashigikiye muga ntibigeze na rimwe bereka ingabo ziwacu aho bahari aba FDLR uno munsi je naguma mbaza ingabo zi Burundi mwebwe hari ahantu murabona aba FDLR bati twe ntabo turabona ubu rero niho bambwiye yuko aba FDLR bari Ituri nta ngabo z'u Burundi ziri hari ya Ituri abandi bari mu burere burimwo M23 no Rwanda mugo bavuze ko hari wevuze yuko yajengana no mu 2015 wundi avuga yuko yigeze kuza abaha formation kera ha mu mitongo naravyumvise ugutuka ntagutorera reka je ndakubwira buryo urazi yuko twebwe igihe twari tukiri mu rugamba twagwanye na Paripehutu FNL urabaza neza ico twapfuye abanyarwanda bo wumva ngo naba FDLR rw'intera hamwe babwiye Paripehutu FNL ko twebwe turi vyitso dukorana n'abatutsi yuko rero Burundi butazoronka amahoro CNDD-FDD ari hiri baca babosha Paripehutu FNL ko dutera mbwira ingene rero abo bantu bosha kudutera ko twe batwita ivyitso dukorana n'abatutsi kandi baza abatutsi twebwe bari barimwo ntibatubeshera none mbwira ingene abo bahindukiye baca baza kutwigisha mugabo u Rwanda ruragerageza kurementanya kugira ubwira amakungu ko twebwe turi babi kugira ngo basigure igituma bafise bajya bariko bica abarundi basigure igituma aribo babogekerereza ivyo ntibibaho hanyuma iyo FDLR rumva leta ya Kongo iri kuri leta ya Kongo twebwe igisoda cy'u Burundi cyagiye gufasha leta ya Kongo rega su Burundi buriko bugwana muri Kongo twebwe twarahaye agacumu kubumwe igisoda ca Kongo iyo Rwanda gwagirije FARDC igisoda ca Kongo ngo ikorana na FDLR umva cavuga ngo n'imigwi y'abasoda b'u Burundi ikorana na FARDC no kuvuga yuko ikorana na FDLR nivyo babagirije kuko ntibavuga ngo no Burundi bagiriza bavuze cyane ejo bundi barabashize mu bwicano yuko abasirikare b'u Burundi bariko barica abo mu bwoko bw'abanyamurenge iminene gabanze ndakubwire kugira ngo ibintu muze murabitegera neza mpere kuri M23 baji Bujumbura inshuro nyinshi turiko tugirana ibiganiro kugira ngo amahoro aboneke muri Kongo atangwanirinze kuba none ucuvuga ngo dukorana na M23 ubu nyene nta mezi menshi arahera jewe ntumye ko kaniki
Kaniki si M23 yahi Bujumbura turaganira ku kibazo gihagaze kuri Minembwe jewe nyine Jarabwiye kugira ngo narindaza je urabona telefone yanje ruguruye n'abantu turayaka yaranyandikiye abimbarira ngo twego turica abanyamurenge nca ndamubaza nti mbe wewe ko twebwe tuza hiyo twarabagenzi vyagenze gute ngo tuba basi nico kibazo ca mbere nabobajije vyagenze gute ngo tuba basi acarabwira ngo nubundi turaba basi ngo turashobora kuganira hantu ushaka ko tuganira ntingo acavuga ati sawa ndaje mbe umuntu akwifuriza inabi wojiwe mu rugiwe ntucuvuga uti aca mfunga araza ndabaza mbe ugiye Burundi buba bushaka bubona n'abanyamurenge buri kugwanya abanyamurenge bworinda kugorwa buja mu Minembwe abanyamurenge barahanyene hari amatungo yabo nawe we Kaniki ngaho urahatunga ibintu ko tutarabifata niyo tuba dufise inzigo tuba tuti twigwaneho yarashe irarasa ingabo zacu natwe rero teka twihore dufata ibintu vyaho iyo tuba turi abantu b'abanyenzigo ndamubwira aba banyamurenge bari ngaho iyo tuba tubanka kubanka gusa twari kubapakira amabisi basi bavuga tuti tuvireho mugende hariya mu Rwanda hari ivyo turagira ntibibereyeho neza none duca twiruka hariya tubaziza tuja kubahiga mu bideye bavuga ko mwabugaranye bakabura ico barya bakabura mu bwicishije tuja ku kibazo cacu none kare ko twakorana neza tugacungera umutekano wakaye karere turi kumwe twese vyagenze gute duca rusanga ni M23 yaje guteranya kare byari bimeze neza hari witwa Makanika bo wumva baderejewe twarahuye inshuro nyinshi bo muri twigwaneho tuyaga gushika bavuga bati Makanika hagarika abarundi turizeye umutekano wabo nta kibazo mugabo M23 baze kuza kwigwaneho ikajija kugwana muri M23 ibibazo niho vyatanguye abanyamurenge bari mu gice batarimwo bari kumwe n'ingabo z'u Burundi n'iza Kongo nta kibazo na kimwe bafise ingorane ziri hehe ziri ku banyamurenge bafunzwe nabo ba M23 namubwiye nti bugururire abene gihugu mu isaza ba civile bajaho bashaka babona amahoro ahubwo bavuga ko rimwe cyabapfungiyeyo aho yo bafunga gute umva bishoboka umva bafunga gute kandi hari M23 hari na twigwaneho hanyuma ndamubwira nti mbega burya murazi yuko bukriye ime ari crime doge abanyamurenge hari habari muri kandi benshi bari mu gice kirimo ingabo za Kongo n'izo Burundi bamerewe neza babo muri one baragiye kwirabira barataze cegeranyo baravyiboneye neza barabona yuko aribo babapfungiranye badashaka ko basohoka baje mu mazone atarimwe intambara ikibazo cyari zitabara cifashe gutu tabara bari mu Rwanda kandi u Rwanda rurabigisha igisoda rukabaha ibigwanisho bakabagaburira baba mu makambi yabo eta majoro general nihiri niyo mbarurazi niho bari nivyo twaba turababwira ruti none ugutuka ntagutorera ivyo murabifitiye ivyene none bo barabihakana urigira wumva u Rwanda ruhihakanye no Rwanda ruravyemera ko rubafise ingorane bafise no kubarekura niba bapanga naho bavuga bati tubatunganye neza baze batera Burundi abarundi bari maso abazi ingene bameze abarundi barya bakaravye emwe niba bari aratunganya ati ndabatunganye bazotera Burundi mugabo hari igihe bazorinda basaza nkuko bikeka ngo FDLR arashaje badateye u Rwanda nabagiye bazosaza badateye Burundi nibaza naho emwe tuzobakiriza yose tuzobagaburira ku byo batuzani ego ku ntambara ziriko ziraba muri Sud Sudan no muri Sudan no muri Sahel mwebwe nk'abarongoye uyu munsi cyamwe ry'umwe bwa Afrika buriko murazikora kwige murazi yuko ubumwe bwa Afrika umugambi dufise ingwano muri Afrika zitegereza guhagarara jeho murazi yuko banangize intumwe idasanzwe mu bihugu vya hariya muri karere ka Sahel bwa mbere nuko dushaka ko umuti w'ibibazo byose utogwa biciye mu biganiro rero muri karere ka Sahel ndabaze kujayo turaganira na cyane bijya bihugu nyene bibangamiwe kurusha rumviriza ingene ibintu bimeze ndagira impanuro ntanga ndumva yuko hari ikibazo bahanganye ni kibazo citerabwoba barahanganye naco ico kibazo naco giya gitora umuti niko gitegerezwa yuko ibihugu vyose bijya bigize kajya karere byogira urunani kuko nubwicanye buva mu gihugu buja mu kindi nico gituma mpejeje kuvugana nawe nkumviriza ingene vyifashe imiti babona yogenda neza nta wundi muti nuko ibihugu vyose bijya bigira urunani
bikagwanya iryo terabwoba. Nabo nyene niko babibona kandi je niko nabibonye. Ubu rero ndabona yuko bari mu nzira nziza kuko hari ibihugu vyahora birabana y'ingwe, mbona yuko bitanguye kuza biregerana. Mu gihugu ca Sudani tuhabahamagarira kuja ku meza ibiganiro, nabo nyene turavugana buke kandi ndamaze kubona ko bafise nabo ico cimviro c'uko bogira ibiganiro. Sudani y'Epfo ikibazo gikomeye kihari nuko bagumye mu kiringo umenga nifate kibanza. Hariho umwaka batubwira bati tugira tuje mu matora, hanyuma bakatubwira bati amatora yasivye kubera mikoro make. Usanga rero ibibazo bihagaze gutyo. Sudani nta kindi tuyanura kuja mu matora, erega umuti w'ibibazo vyose bujyana amatora. Ejo bundi umushikanganje w'imigenderanire w'Uburusiya yaraje ngaha mu Burundi, yarazanywe n'ubuhe butumwa, yarazanywe n'igiki cyari camuzanye ngaha? Urazi ko himirije inama ya Afrika n'Uburusiya, bwa mbere abazanye ubutumire no kuvuga ingene bizaba bitunganijwe. Rero nka jewe nsanzwe ndongoye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, ni jewe nzoba ndi kumwe n'urongoye iyo nama Uburusiya na Afrika. Birumvikana ko rero twategerezwa kuvugana ingene bizaba vyifashe, ingene bizogenda. Hariho abantu benshi bagiye biyumvira yuko Uburusiya bwaba buri kuburegera ngaha kugira buhashire naho ukuguru kubera mwegereye Kongo, ko nabo baba bashaka kugira ico baronse muri Kongo. Murazi ko igihugu ca Kongo ari igihugu gito. N'Uburusiya nta kuguru bufise mu Burundi. Ambasade iriho barafise kuguru mu Burundi no. Cyane ko kubera gishaka gushika muri Kongo hari ubutare kubera mufitaniye n'imigenderanire myiza na. Icambere no kubwira nuko Uburundi ntibuzokwigera bwugururira abantu babagiye gukora ibitajanye n'igihugu kibanye. Naho ubwo Rwanda nta muntu azotera Rwanda ci Burundi tibizokunda. Uburundi bwariyemeje ko butazokwigera buba kimwe mu bihugu bisomborotse ibindi, ahubwo tubashatse kuvuga ndashatse gushaka gushikira nabo niba bashaka gushikira Kongo baciye mu nzira idatomoye. Si mu nzira idatomoye guca ngaho kugira ngo kubera musatani imigenderanire na Kongo mu Burundi si umugwa mukuru wa Kongo. Ushaka gukorera muri Kongo uca ku mugwa mukuru hari ndongozi. Haba rero atagorane bafise bocikisha sa ntiboca i Bujumbura. Urabona kuva mu 2015 nta fashanyo birasubira kuronka z'ibihugu vya Buraya, bakibaza bati nkeka bari ari guhindura abafatanya bikorwa kugira ngo bashobore gushika mu migambi yabo bifuza. Uburusiya n'Uburundi kandi urazi yuko bwaratuguye ko turi mu bihe bigoye kuvuga ngo ubufatanya bikorwa. Mbere je nico nkundira Uburusiya ntibuvuga ngo tuje kumufasha, uvuga dukorane. Abafise agatima k'igikorone ni bavuga ngo ngiye kumufasha nko kumengana umwana we wagiye gufasha. Hanyuma twebwe umuntu wese afise umutima wo gushaka gukorana n'u Burundi twe turamwakira, nabo bandi turabakira bashatse. Mu gihugu ni igihugu cigenga, igihugu cikukiye. Sinumva ingene rero warikukiye ubwo mushaka kuba mu mbari kwaso. Umwana yasohotse aruba kugwiwe ntaguma aja mu mbari kwase, ndashonje akiruka kwase, uwo ntaba yarasohotse. None abarundi rero nibemere ko twasohotse, twaracyutse, tutagure kwibera natwe babiswe vy'inobera. Kandi noneho mu Burundi turafise umutahe, nabandi ko ndavuga umutahe turawufise. None nk'ubu nguhe karorero nk'umwana mukuru n'umworoza akomeye cyane, amahera arayafise, arashora ingurube, ukabona ko arose amahera haruri miliyoni 100 akazibona. Ubu mukurikira mwarabonye igihe nariko ndabibikorwa byo gwaruka, aho yikorera amavuta abakenyezi bisiga mu mishatsi, akayashora we nyene ari we yayikoreye kuva ku ntango. Urumva nk'uwo ntugwiza tugana ruzoja kuvuga kwa mahera wayakuye he, yafashe tujya tuvuta teranya muringa teranya uwire sasera ari we yayikoreye agaterateranya. Bimwe by'amasoko bashobora kuronka amasoko nkeka. Abana be wanje nta by'amasoko bajamo, ahubwo ni ubarondera. Ega ivyo bafise barashora, mugabo umugwiza atungerega ntaja kugwanira amasoko, ahubwo baza kumurondera, ahubwo ababikeneye baza kubirondera. Hariho n'uwundi yishonera impuzu. President Vice ndashimiye gwashaka ko n'abakazana uwo munezero mwiza. Numva ko none ubu mbere ndi umupapi, igiti yo cejeje ntumva ko kiryoshe kiriko ivyabwa utabuzukuru.
umwuzukuru maze kuronka umwe mugabo ndazi nta ndwi ihera ataje kundamutsa ni vyiza n'abakazana urumva abakwe bose usanga turi kumwe n'abana bo mu rugo erega. Ikihe gikorwa ukunda gukorana n'umuryango wose? Ivyo nyene vyo gukora ibikorwa vyo kugwiza ubwimbu ndabajana nkabereka aho ngejeje. Murakoze cyane umwana niyo nkora. Ikiganiro cy'imboni mbano cy'uyu munsi kigaruke ngaha naho ubutaha ari kumwe na Siriake Muhawe nayo.